Ngoma sange namwe gatoya umutima w'ibijanye no gushika i Rehoboti hawe ucukura iryo riba ku buzima bwawe. Amajambo y'Imana menshi tukuze kumva twumva ko ni ibintu bizotuba ko gutyo nyene, ariko barinze bavuga iriba ni kuvuga ngo hari ikintu cakozwe mbere. Bamanje baracukura barimba kandi baramanuka hasi, hanyuma amazi araheza aradudubiza. Rero iriba ntishobora gucika iriba ryawe atayiforo wafuhunije, ataco wigeze ukora. Ngoma mvuge ibintu bigiye kugufasha muri urugendo kugira ngo igihe cyose wamuri kuracukura iryo riba Rehoboti hejuru ubuzima bwawe, ahiyaguye aho Imana igushira ahantu usagukirwa muri vyose, kandi nivyo Imana yifuriza umwana wayo wese. Imana ishimwe cyane. Rero hari ivyumviro bibwirizwa kuba muri wewe, hari ibyo ubwirizwa kumenya imbere yuko ushika i Rehoboti. Nkuko tubizi Isaka imbere yuko bacukura iriba Rehoboti hari ayandi mariba yandi babanje gucukura, ariko ntivyagenda neza. Iriba rya mbere yagise Eseki kuko akiricukura harabaye intambara, baraza bari muterako bagita ngo nigi wabo. Yimba irindi agita Sitina kuko naryo nyene ngo bararitunganiye, hanyuma ntiyahagarikije ngaho ngo ace arera amaboko kuko abona bitariko birakunda. Nimba ukeneye gucukura iriba Rehoboti biragusaba kugira umutima wuzuye ubuhizi. Rehoboti ni yabahizi. Ndasubiramwo, Rehoboti ni yabahizi, ni y'abantu badashoka barambirwa vyoroshe, ni y'abantu baramiriza, ni y'abantu igihe cose bama bazi ko nubwo uyu mwanya bitogenda neza ikindi gihe bizogenda neza. N'abantu buzuye passion, n'abantu buzuye amacourage, n'abantu buzuye amadetermination, n'abantu buzuye muri bo ubuhizi bwo kumenya neza ngo igihe cose nteza kwama ndiko ndacukura kugeza ngeze Rehoboti. Imana ishimwe cyane. Ugiye kuraba ibijanye n'iriba Rehoboti uraza gusanga n'iriba bisaba ko ugira ivyiyumviro kana kugira ngo ushobore kuricukura hejuru ubuzima bwawe. Hari ikintu nkunda kuvuga kandi umunsi nacongeye guhagarara kuko Rehoboti nishobora kwibamwo udafise ibivyiyumviro kandi udafise n'aya maso. Ariko ubwa mbere ko Rehoboti ubwa mbere tuyegukira bivuye ku vyiyumviro vyabanje guhinduka muri twebwe. Abantu bafise ivyiyumviro bidahindutse abantu ntibashobora gucukura iriba Rehoboti. Uburyo wiyumvira bubwiza kubanza guhinduka, kuko ivyiyumviro vyiwawe nivyo biguha kwegukira Rehoboti yawe. Biravuga ngo uko yumvira mu mutima niko ari. Ngoma bwira ikintu kimwe cyahinduye ubuzima bw'iwacu ko nababwiye ko ntazo kugenda ndababwira ikintu kimwe kitigeze kimfasha. Ikintu numvise ariko je ubwanjye ntari korakorezako. Imisi yose Rehoboti cyangwa icyo uzoposeda mu buzima bwawe ko Rehoboti nahantu twegukira igihe cyose bizoba kukungene wagize kubona. Icyo ubona mu buzima bw'iwawe nico wanje kubona. Ndasubiramo, icyo ubona mu buzima bw'iwawe nico wabanje kubona. Nta musi numwe munyumvirize neza uzobona ikintu mu buzima bw'iwawe utigeze kubona mu buryo bw'ivyiyumviro, utigeze kubona mu buryo bwo kwizera. Icyo ubona mu buryo bwa possession bwo guposeda ikintu ni ikintu banze kubonesha amaso mu buryo bw'impemu. Hanyuma icyo ubona nico uba, kuko twese dushobora kuba dufise amaso yo kubona mugabo ntitubone bimwe. Yosuwa na Kalebu bagiye gutata kijya gihugu, ijambo ry'Imana rirambwira ko ivyo babonye si vy'abandi 10 babonye. Abandi bahageze kuko uko bari babonye ibigatanya, babona bameze nk'inzige, babona n'igihugu kimiragura abantu bacu. Mugabo Yosuwa na Kalebu bariko baratanga raporo, bo babonye ico bari bavuze ngo dusitseyo twabonye icyabakingira kibavuyeko, tuzacubona Imana ije mu ruhande rwacu. Twebwe ingere twabonye abantu tuzobarya bwa mutsima. Kuta abantu bamwe bagenda ahantu hamwe bakabona ibintu bitandukanye biravana n'ivyiyumviro vyabo. Iyo wize neza ijambo ry'Imana urabona ingene Kalebu birivuga ngo yarafise imhemu itandukanye n'iyabandi. Yari umuntu uburyo abayeho, umviriza, hari umuntu naho yoba ari kaca mu bimeze gute yama misos ari positive, hakaba n'abandi niki positive akibona ki negative. Iyo abonye agize umugisha asavuga ati aha rero sinzi ikintu kigiye kumbako, donc acatangura kugira ubwoba bw'ibigiye kumusikira bitari vyiza. Mwibuke Yobu yaravuze ngo icyo natinya nico cambayeko, icyo nari mfite ubwoba nico cyashikiye. Igihe cyose ugira ubwoba uko no kwizera udegajije, ariko mu buryo buri negative rigomba ibintu bitari vyiza nivyo bizoza ku buzima bw'iwawe. Uyu munsi ngiye kubwira abantu bakere gucukura ibari Rehoboti yuko mubwirizwa kuguma muri positive no matter what. Uko vyoba bimeze kose bagukuye mu kazi, shima Imana. Nama nibuka umunsi wa mbere twubaka urushengero twatanguriyemo hama ruragwa.
ruguye numvise induru z'abantu ngo kwa rusengero rwo kwa Kevero raguye ndasohoka mva mu cyumba nje kuri amasanga ruri hasi ako kanya ngomba kuvuga ati ibi navyo nibiko nta bantu twari duse bashobora kuba kurundi cyane muhemu yararambwiye ngo injira mu cyumba ushimire ku gikorwa ciza ndagukoreye unkoreye igikorwa ciza uradusenyeye none ndagushimire ariko Imana abona ko muri uko gusambuka kw'ivyo vya mbere bitari bishemeye kuko yari amashitingi hariho ibindi vyiza bigiye kuza mpamene ya muri kino kibanza ikirisi Imana yifuza Rehoboti niyo aba bantu babona muri ubu buryo n'aba bantu babona iyo vyanse babona umuryango umwe wugaye bakizera ko arundi ugiye kuguruka babona ari bavuyeko bakizera ibindi bigiye guhura nabo babona amashaka basikiye bakavuga iyi ni experience y'ubuzima bwaje bwo muri kazoza. Ubona gute imbere yuko wegukira Rehoboti yawe ubiza kumanza kwibona mu vyimviro vyawe ubiza kumanza kwibona mu muhemu yawe mbabwire uko abantu bari niko baba biyumvira. Umukene si utagira ikintu na kimwe kuri we umukene n'umuntu azi kadafise ariko nataco bufise mugabo ukabuzi kufise ugatanga muri ivyo ufise uri umutunzi. Hariho vese twavuganye tuko turavuga ibijyanye n'iriba y'ingarukanire imigani 11 kama ndayihereko imigani 11 ku murongo 24 gushika kuri 26. Umwatanga isabagire akarushiriza kunguka mumvirize utanga isabagire arushiriza kunguka gutanga iki isabagire bavuze isabagire mbabwira ikintu kimwe ari ikintu bita umusesekara w'umutima. Umusesekara w'umutima ugaragarira mukwama uriko urabona amabezo y'abandi hamukiyumvira uburyo woshobora kuyasatisfeza. Uyu munsi turindabwira ama operation kugira ngo dushobore kubaka no mugiye kigiye kuza 10 bazokwicara ati none apote kubereka ndara atama energy areka avuga bijya bintu iri barabara twebwe turaryubaka iri shure twebwe turaryubaka hari ikintu kimwe nizera nico nahawe biravuga ngo mu gihe cyese ikizokwerekana ibihe vyanyuma ngo ubwami buzotera ubundi bavuze ubwami gutera ubundi setazi nitera shini setazi nitera iha ariko bavuze ngo ubwami butera ubundi ni gama system satanika haguruka hanyuma na system z'ubwami bw'Imana zigahaguruka batuza amashure tutuza yandi bazana amafara promoting homosexuality tuzana amafara promoting ubwami bw'Imana ubwami bubwiza gutera ubundi. Imana hezagire abarongozi ba Eglise Vivante iri shure ryitwa Kings nuhaza n'umwana hariho ivyo bwiza kubanza kumenya iri shure ni shure ry'abakizwa ni shure ry'abizera Imana nimbuzanye umwana wawe ngaha ubu biziko tuzomwigisha amavaleur y'ubwami bw'Imana umuzanyeho uri conditione kwemera ingingo basizeho kubera ko ni ubarondera sibo bakurondera kandi bizanye n'ivyereke ubuzima bwacu biriva ngo abandi bazobahindukirira ariko mwebwe ntibuzobahindukirira nibo bazotuzanira babo si twebwe tuzobashira bacu nibo bazoza kutugurana si twebwe tuzoza kubagurana. Ubwami bwiza gutera ubundi muri system educative ubwami bwiza gutera ubundi. Uyu munsi Satani ka promoting ikintu cyitwa media ariko ibyo navyo n'ubwami bw'Imana twiza gukora abaravuga ati no nta kintu tufise turaba tugiye kwa ibindi basura kuraba bikagira neza ubuzima bwabo bikuba ku buzima bwabo. Ama equipe ya football akijijwe agurisha abakinyi mu ma equipe akomeye mu bihugu vy'Iburaya ivyo vyo birashaka kubigira no kuko mbabwira ikintu intango y'umuntu nta numwe ayihitamo mugabe iherezo ry'umuntu ni shuwa y'umuntu ukuvuka navyo hitamo mugabo kuzobaho ni wowe ubihitamo. Uyu munsi rero twe nawe tugiye guhitamo kuba abantu batanga isabagire. Abonye umwana birukanye ku ishuri ntavuga ngo uyu ni wo kwande oya aramusubiza mu ishuri. Abonye utagira ico yambara aramuha ico yambara. Mbabwira ikintu kimwe bimwe bigize mentalite z'ubwami bw'Imana no gutanga. Kera baravuga ngo nta ushengera ibwami gwaveyo gucyo nyene ugiye ukabona n'umwami urabizi ko ari ikintu uza uvanyeyo. Uyu munsi abami sibariye uyu munsi abami nitwebwe naho kwe kuza gukuraba ngo aburi cyagukuye n'abasitoro kiri physique matériel agukure kijambo ritabara ubuzima bw'iwazo ugenderako reka muhagusinzira amazi imisa adasinzira. Hallelujah. Ndaba kintu they are those who generously scatter abroad and yet increase more. Uko batanga isabagire they increase more baguma bunguka baguma bagwiza baguma bashika kure baguma baronka ibindi. Uburyo bwiza bwo gukena
nuko wigumiza ko ibyo ari ukwiye gutanga just ubikore gusa uzocubona navyo bibaye komeza uwundi yikumira ko ivyo yarakwiye gutanga uwundi yikumira ko muravyumva yikumira ko ivyo yarakwiye gutanga bimukwegera ubukene yaje mu kwegera ubukene kwigungira ko ivyo wabwirizwa gutanga uburiko wikwegera ko ubukene uraje ngaho impuzu ukayambara umupira ugahera hejuru ati naho waheze hejuru ntaco guta ugacukoresha hasi ugacuwambara nk'ijipo itagira pasura hageze ko tuja gufasha abantu iracakomeye oya mugabe yibo isonesha gatoya irega ntakibaye iyumvira Imana mu kuguha imanza kuraye kavuga iki ntaco kibaye uri umutima utangana n'umutima Imana nayo igusubizamo komeza 25 umutima urekura uzototahara umutima urekura umutima wuzuye umusesekara birivuze ngo uzogira iki uzototara gutotara amani majambo ni Rehoboti raba kino kintu Isaka aho yimvye ubwa mbere baramuteye ko ico yakoze yagize iki yayibahaye acagenda handi kandi ubiriza kwimba iriba si kintu cyari coroshe kwimba kugeza ushikira ahantu hari amazi si kintu cyari coroshe mugabo bamuteye ko arahabaha acagenda handi naho nyene baraza aravuga ibintu turinda turabishwanira nta mitonga n'umugiza w'Imana watungisha nta mabaro awuvangamo naho nyene arahabaha acagenda handi ahageze nta waje acavuga ati aha rero twashitse Rehoboti ahiyaguye Imana iduhaye ahiyaguye anakana kamega kakaza gakoma aha tuzohagasarira tuzohagira umugisha raba kiro ageze i Rehoboti Abimeleki yaciye asa kumurondera umwami aramubwira ati twagomba utugirire imbabazi twakugiriye nabi turagusibiriza amariba ya papa wawe ayawe tugagarika kukoresha ibyo amakosa yose dushoboye mugabo wagumye utera imbere rero twabonye ko ivyo wawe sibizanye n'ibikorwa vyawe ibigize ubuzima bwawe nibijanye n'isezerano ry'Imana iri ku buzima bwawe ngo ntankeka Imana iri kumwe nawe kuko Imana iri kumwe nawe dukeneye kubana amahoro nawe kuguma ubutunzi ahebuje ntuzotugirire nabi kuko nawe ubishaka urabishoboye mbabwira ikintu kimwe umugisha Imana igiye guha ubuzima bw'abantu bari muri kino kibanza ni wamugisha ugiye ubwawo gucika umuvuga butumwa kuba taramenya Imana ibiri kunavuga biri biblika hese even 5 umutima urekura uzototahara kandi uvomera abandi azovomerwa nawe akenda gakunda mu kandi kantu mu gace ku murongo uvomera abandi ngani tubigisha ingene muhabwa ivyo mwaravyumvise sufizama risubigisha ingene muge kwakira ivyo mwaravyumvise bihagije uyu munsi tubigisha ingene mutanga kuko uburyo bwiza bwo guhabwa no gutanga uburyo bwiza bwo guhabwa no kugirike no gutanga ngaha rero tubigisha gutanga tubigisha ingene muri soko y'umugisha ku bandi tubigisha ingene muri inyishu z'ibibazo by'abandi tubigisha ingene muri ivyisigiro by'imiryango yacu tubigisha ingene ubiriza umugisha wanyu ugiye gushikira na wawe undakwanka aza yihana ibyo yagukoreye kubera umugisha wawe wamugezeko kimwe kugira ngo Imana yiyubahishe kandi yongere kubahishe nuko iguhezagira birenze murambabarira apote mbwa mu mazi bise mutubwira imigisha umviriza hano twigisha vyose kuko n'umugisha nawe uri muri Bibiliya umugisha si jambo je n'invance ni kintu kiri muri Bibiliya kandi ico utigishijwe ntaco kwigira ucika umwana kuriye mu muryango atacubuze batanga nawe akuratanga akugabiye imodoka ntacavuga ngo yo ndagusohoye hari mwene data papa we yari umugenzi w'umugabo afite amafaranga kandi umumiliyoneri vraiment hamagera kugira mariage hama mushira invitation papa rero wiwe yarazinanye no mu papa afite amafaranga aca muha 30,000 waramuterereye hanyuma asharamubaza umupapa nyene ngo mbega none ngo amafaranga ndaguhaye ngo uzoyibwira papa wawe naguhaye nawe ati none no muhisha abimbajije ati nzobimubwira atasura akora mu mufuko aca mwongera 20,000 kubera yumvise bazobivuga abati yo wa mugabo yo azava anusuzugura agenda aranyaga aca mwongera yandi no tanga umve ko nawe we ebabwira ikintu kimwe c'est vrai mu buzima hari amasantima agira umuntu iyo umuntu aguhaye ikintu utari witeze biraryoshe mugabo
narabikompaye n'igihe nawe utanze ikintu ku muntu kandi ubinezerewe sha kintu umva ko utanze nyene navyo nasanze biryoshe kuruta ya santima umuntu agira iyo yahawe. Ndagomba ko mugera hano gutanga bicika plaisir yanyu. Harambwiye akantu kagira avuga ngo quand ndagira satisfaction morale. Emabwire ibintu vy'indani mu muntu ibintu bizimvye ngaha mwisi ni ibintu udashobora kuja kugura ahantu muri magaze muri shop canke sinza ahantu. Akarurero umunezero nta ntamwe uja kugura. Rero ugiye nje gitumubona abantu baragenda bagiye kuraba abakomedian kugira ngo amutwenze amunezereze. Aragenda agiye muri concert kugira ngo arabe ko yunezeko n'ikintu adashobora gukura ahandi hantu. Niyo umuntu akoze ikintu ukabona umuntu ingene anezerewe ubuzima bwe bugahinduka vyakuvuyeko sindababesha urajya mugasinzira ukumva kuri umuntu ngaha muri nose. Kandi muze murabe abantu isi ikonsidera mu buryo nyene bwa vrai kuko ari abantu ikonsidera ku bw'ubwoba itere mu gihe cyo bamukonsidera kubera ubwoba yabatera. Mugabo umuntu akora ivyiza agatanga isabagire agafasha abantu uyo muntu araba considere muri societe kuruta abandi. Uyu munsi bariko baravuga ba Mère Thérèse de Calcutta n'abantu batanze ubuzima bwabo. Umuntu wese atanga kugira ngo abandi babeho neza uyu muntu nahagenda akava muri nose asigara icibutso. Rero birivuze ngo uvomera abandi nawe azovomerwa ubwiwe. Uburyo bwiza bwo kuvomerwa ku buzima bwawe ni ukuvomera abandi. Nezerwa no kubona abandi bashajije ku bwawe. Nezerwa no kubona abandi buzuye ibyishimo ku bwawe. Nezerwa no kubona abandi bafise akazi ku bwawe. Nezerwa no kubona abandi hari ikintu cababaye ko ciza biciye kuri wewe. Ikintu tubigisha ngaha muri nozo tubigisha gutanga, kuvomera abandi, gutungisha abandi. Hama ugenda urabivuga hama muravuze ngo nawe winda guharaza kubivuga. Oya bibe mwibanga. Reka mbwe kano kantu kuva nitavye umuhamagaro w'Imana ndamaze kubona ibintu vyinshi biryoshe. Ndamaze kubona umuntu yapfuye azuka. Ndamaze kubona umuntu amugaye muguruka. Ndamaze kubona umuntu yaragwaye ikigwara kidakirakira. Ni vyinshi maze kubona. Ndamaze kubona umuntu bari bahevye no kwa muganga bahebuje Imana imusubiza ubuzima agasubira kabaho tugahura nka muyobegwa. Ndamaze kubona vyinshi. Ariko muri ivyo byose maze kubona ndamaze no kubona abantu bakizwa wa muntu arinzi katopfu yakijijwe nkabona yakijijwe. Ndamaze kubona ibitari bike. Mugana mwambwira ikintu kimwe muri ivyo byose ndabishize hamwe. Ikintu maze kubona canezereye kuruta ivyo bindi byose ndababwiye by'ibitangaza. Nigera nabonye ubuzima bw'umuntu buhinduka. Nigera nabonye umuntu aza kuri jewe arira hamu uyu munsi nkamubona atwenga kandi atuma n'abandi batwenga. Ivyo bindutira ikimuga nabonye kigo kiramuguruka. Ivyo bindutira umuntu yapfuye nabonye ariko arazuka. Narabishize hamwe ndabikompara nza gusanga uguhinduka k'ubuzima bw'umuntu ico kintu cambere gitanga umunezero mwinshi kuruta ibindi bintu byose. Ejo habaye mariage y'umusore nigeze gusengera kwa muganga basanze atambutagira. Nageze kwabwira iyo témoignage mariage yiwe yabaye ejo. Sinzi ndibuka aje kundaba agarukanye resultat namusengeye atangura kumpezagira. Sinaneze nuko Imana akoze igitangaza ikamukore operation bari kwamusaba miliyoni 129 mu Bubirigi kugira ngo batereze ico kibazo ciwiwe. Nanezere nuko mwene yambwiye ngo kare nagenda umengo ndikarakasi ku buryo yari yumvire ngo agire mariage acabwira petit frère wiwe abari bamuvyarira umwana ku mugore wiwe. Ariko uyo umunsi arambwira ngo uyu munsi mfise abana muri jewe imiliyoni ibihumba amajana. Arambwira ati ubu numvise subiye kubaho. Ivyishimo nagize uwo munsi no babwira ubundi ko nditegeza amafoto yiwe yagiye kugira mariage tuzubwira ngo petit frère wiwe ngo amuvyarira umwana ariko azovyara abana biwe. Ndavuga mana sinzi ndibuka umunsi umwe ubona bwibutumwa yari mu maraya yamaze ingo z'abandi ndamubwira ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Umunsi umwe araza arambwira ngo iyo nuja hose nzopfa nakwibagiye ngo ingene wanyakiriye ntucire urubanza
uyu munsi n'umuvugabutumwa agenda abwira abandi, yaciye agenda afata abo bahora basambana bose arabanzanira, n'uyu munsi araba ari ngaha bakijijwe kandi n'abakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka uba umunezero wanyu kubona abandi bari baragirirwa neza bibavuyeko. Vuga ngo bibe umunezero wanje kabandi bagirirwa neza bimvuyeko. Ivyo bicika umugabane umuntu wese ariko acukuri bagireho boti nk'izina rya Yesu. Si bijanye natwebwe n'ibijanye nabo. Amen. 26. uwikumira kw'impeke abantu bazomuvuma. Uwikumira ko impeke, uwikumira ko, reka na amplifie, uwikumira ko impuzu yabwiza gutanga abantu bazomuvuma. Uwikumira ko imiceri ikarinda iribwa n'imbeba n'amasiha n'imende abantu bazomuvuma. Uwigungira ko amafaranga yarayafise hari abayakeneye kandi by'ukuri bayakeneye, uwo muntu abantu bazomuvuma. Uwigungira ko ivyiwe ntabitanga hari ababikeneye, uwo muntu abantu bazomuvuma. Bakuvume vino bitakuvuyeko, mugabe bikuvuyeko birababaje, ntibikubeko mu izina rya Yesu. People curse him who hold back grains when the public needs it. Karukanda gakunda. When the public, igihe ama community abikeneye, igihe babikeneye ntubibahe, you will be cursed. Bazokuvuma. Umwiza kino kintu. Mu isezerano uyu munsi turimwo ni isezerano tudahabwa, ni isezerano dutanga. Adamu wa mbere yari afise ubugingo, ariko Adamu wa kabiri Yesu Kristo yari imhemu itanga ubugingo. Twebwe dukomokako n'utanga. Abakera bakomoka ku ufise kusobora kwigungirako, mugabo twebwe uyu munsi dukomoka ku utanga, baho ubuzima bwo gutanga. Hallelujah. Party B, but blessing from God and men. Oh, umugisha w'abantu ni Imana. Ndatuye ngo umugisha w'abantu ni Imana bibe hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Bigutsikira umugabane wawe ugenderamo igihe cyose. Ariko umugisha from God and man uva ku Mana n'abantu. Murakeneye umugisha w'Imana kandi murakeneye n'umugisha w'abantu. Kuko biza babwira ikintu kimwe, umuntu yamarika arengana avuga ngo wagipfuwe. Umuntu arengana bavuma. Hari ikintu umuntu atinda akaba mu buzima. Kuko ijambo ry'Imana yambwira ngo kuvugwa neza biruta amabuye y'igiciro kinini. Umugisha uva ku Mana n'abantu is upon the head. Uri ku mutwe w'uwo muntu agurisha, mani majambo atanga atigumizako. Agurisha, bavuze kugurisha no kugenda ukabiha abandi, no kugenda ukabisangiza abandi. Uyo afise umugisha w'Imana n'abantu. Mani majambo agendera muri Rehoboti yiwe. Amen. Ingoma za mbere igice ca 4 ku murongo w'icenda n'umurongo w'icumi. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina. Yabesi yarusha icubahiro bene nyina. Kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namushikanye bingoye. Kuko yamushikanye bigoye vyatumye amwita Yabesi. Mani majambo n'umwana yavukiye mu mabaro. I bore him in sorrow. Yabesi atakambira Imana y'Abisirayeli. Yabesi, umviriza, mwumva izina ryiwe deja sumugisha. Umuntu bise Mateso uwo n'umugisha. Mibabaro Jean Baptiste, Gahinda Jean Bosco Bekimans. Vraiment uwo sumugisha. Ndabisemo uwo sumugisha. Mukabo nubwo bamwise iryo zina atamugisha wopfa umutumbereye, biritubwiye ngo yarusha icubahiro bene nyina. Mugabo n'abaruzi icubahiro ivyo ni vyabaye bihagije. Yaciye atakambira, he cried out to the God of Israel. Yaciye abwira Imana y'Abisirayeli avuga gutse ngo oh that you bless me and enlarge my territory. Man umhezagire wagura ikibanza canje. Imana akeneye ko waguka. Navuze ngo Imana akeneye ko waguka. Ndakunda bireke avuga ngo turi kurimbe wa mugore w'ingo mutigese kuvyara ngo ko abana bo ufise umugabo ari best kuruta utabafise. Imana ikamubwira ngo tazanwa ikibanza. Bamwe ngo tazanura ngo amahema yawe. Imbere kutazanura amahema ifa kuba ufise ikibanza cyawe atazanurira. Imana babwira ngo tazanura n'ibintu bibiri, tazanura ikibanza cy'amahema yawe. Mani majambo urakeneye Rehoboti, agura umutima wawe, agura ivyiviro vyawe, agura ukwizira kwawe. Ico nico kibanza c'amahema yawe. Ivyo bimaze kuba utere wongera wonguruze amapike y'amahema yawe, kuko ukwizira kwawe kugera niho umugisha wawe uzogera. Navuze wawe ukwizira kwawe kugera niho umugisha wawe uzogera. Ayo ivyiviro vyawe amashimwe bageza kubona nivyo Imana izoguha. Imana abwira Aburahamu amaze gutandukana na Loti, iramubwira ngo unamura amaso yawe witegereze
kure amaso yawe ageza kubona muri iki gihugu niho ndaguha. As far as your eyes can see, I give it to you. Kimwe nababwira icyo uzobona mu buryo bwo guposeda nicyo uzobaza kubona mu buryo bwo kwizera kwawe. Amaze kwitegereza Imana heza irahamuha. Uyu mustangura wibone nk'umuntu yamaze gushika kuri destination yiwe. Reka kwibona nk'umuntu bahemba ku mwisho, niwibone nk'umuntu ahemba abandi ku mwisho. Reka kwibona nk'umuntu azoja gusaba découvert, bona umuntu baza gusaba ko découvert. Reka kwibona nk'umuntu agenda barondera kubufasha, niwibone nk'umuntu bagiye kuza barondera kubufasha. Reka kwibona nk'umuntu agiye kubagurana, ibone nk'umuntu bagiye kuza kugurana. Hamubaho isabagire, uwabakene, uwabadafise, uwababuze, niwibone muri ubwo buryo. Ushobora kuba atatufise uyu munsi, ariko si curi, bona icuri. Muri Kristo Yesu ufise vyose. Muri Kristo Yesu nta na kimwe kihariwe. Yaguhaye ivy'isi izokenera mu gihe cawe. Niwibone gutyo, niwibone washitse Rehoboti. Abi Rehoboti batanga gute? Abi Rehoboti batanga gute? Isabagire. Tanga utanga isabagire. Ufise costume imwe zuyambaye, ntati shaka icuye, ambara nk'ubi Rehoboti, vuga nk'ubi Rehoboti. Uvugana n'umuntu reka kumiteresha akagongwe, ware ntubone meze gute, wanacungira. Uwi Rehoboti ntavuga ngo ntafise. Uwi Rehoboti arasenga ntataca afise, abafise bakamuzanira. Naho nyene bakwinginga. Ndi kumusuma umuntu haje aranyinga ngo ndagusavye kandi ibyo bintu ndabikeneye, ndagusavye ungirira ubuntu. Ndabizi ko ataco bivuze imbere yawe, ntaco bivuze. Byari bikivuze. Mugakubereka ambona ndi Uwi Rehoboti. Rero Rehoboti dufise umugisha w'Imana n'abantu. Ugeze Rehoboti ku mutwe wiwe hari umugisha w'Imana n'abantu.